tugiye kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Narimvuze Imana ishimwe. Narimvuze ngo Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Igihe ni ikinyene, igihe ni ikinyene. Imana igiye kukugirira neza. Tugiye gusoma amajambo y'Imana makeya. Abera banezererwa ribamara imibabaro rirabatenyu ribamara imibabaro rirabatenyu ribamara Yesu Eva marime babaro era batenyu yori bamara Eva marime babaro era batenyu izina rya Yesu Eva marime babaro era batenyu umutima ukomeretse ukiza ushonjerera uhaza iruhururuje ushonjerera uhaza iruhururuje ushonjerera uhaza iruhururuje niryo nginzo yanje nziza ayo ihore nyinge n'urutare nubaga inzu yanje n'urutare nubaga inzu yanje Yesu n'urutare inzu yanje n'urutare nubakako inzu yanje n'urutare nubakako inzu yanje ndiko ndasenga wemera ishimwe gushima naho ntabasha kuvuga ibikubereye Yesu naho ntabasha kuvuga ibikubereye naho ntabasha kuvuga ibikubereye naho ntabasha kuvuga ibikubereye Yesu naho ntabasha kuvuga ibikubereye mwami w'abami kuvuga ibikubereye Alfa na Omega ntabasha kuvuga ibikubereye naho ntabasha kuvuga ibikubereye naho ntabasha kuvuga ibikubereye ariko shitse mw'ijuru nzohora gushima
ninagera kufa Yezaremesha zoremeshwa n'iryo zina ninagera kufa Yezareme zoremeshwa n'iryo zina ninagera kufa Yezareme zoremeshwa n'iryo zina ninagera kufa Yezaremesha zoremeshwa n'iryo zina ninagera kufa Yezareme zoremeshwa n'iryo zina ninagera kufa shema bana we zoremeshwa n'iryo zina ninagera kufa Yezaremesha zoremeshwa n'iryo zina ninagera kufa Yezaremesha zoremeshwa n'iryo zina ninagera kufa Yezareme zoremeshwa n'iryo zina ninagera kufa ikigutera guhaguruka ikigutera no kwakira igitangaza. Haleluya. Nta muntu yo kubwira ngo uhaguruke utafashijwe. Haleluya. Nuko rero turagiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Ndafite message, ndafite ubutumwa kuri wewe. Igitabo cya kabiri cy'abami, igitabo cya kabiri cy'abami, igitabo cya kabiri cy'abami. Ninde yatwaye envelope kuwa gatandatu no kuwa Mungu akaba atayizanye? Nayizane hano nze gutangura kwigisha tugusengeye, kuko hari ibindi bihe tutaza kuronka umwanya. Yizane vuba, ne navyibagiwe. Ubayitwaye kuwa Mungu uyizane. Kandi uku kwezi kw'indwi mwari ngwino kumukurire muyimuhe ngenda za gusenga. Biza kuba kwera uvyize, uraza kwitahana iyo envelope, iraza kukwinjiza mu kwezi kw'indwi neza. Iryo turu utanze riraza kuvuga imbere y'Imana. Mw'abantu b'Imana, Imana yavuganye nanje kuko ukwezi Imana kwisize. Haleluya. Bakuriremwo iyo turu utanze, iyo envelope yitwara wigire. Ntuyiharure nk'izisanzwe wabitse wakiriye, itandukanye na zijya. Gira vuba vuba. Mwarimu naturabire igitabo cya kabiri cy'abami bice 4 umurongo w'8. Turagiye kuvuga amajambo make hanyuma dusenge. Ndumva ngiye gusenga Imana. Imana itwinjize mu kwezi kw'indwi. N'ukwezi Imana igiye gukora ibikomeye, ikakwita izina hamutazovyibagira. Hari amezi umuntu atibagira ku buzima bwiwe, hari ayo wahuriyemo n'ivyago, hari ayo wagizemo umunezero udashobora kwibagira. Ariko iyo uku kwezi kw'Imana igiye gukora, haleluya, ikintu igiye gukora ni ikintu kigiye kukwibagiza ibyo wahuye nabyo. Nyene uvyakire bikubera uko nyene utavyizeye, ibyo ntibindaba. Ariko nari mvuze ngo haleluya, mu kwezi kwa gatwindwi icyo Imana igiye gukora nikigiye kukwibagiza icyari cyarahuye nacyo, icyo wahuye nacyo. Uko hari abantu bafite amezi bababariye batigeze bibagirwa, ariko ikije gukora haleluya kije kwibagiza ya mezi wababara, kwa kwezi wagumye wibuka. Uku kwezi Imana ikuremeye nuko kwibagiza ya mezi. Haleluya. Uko yavuze ngo n'ukwezi ntibagira, itizigera wibagirwa ku buzima bwawe. Hari umuntu yanyumvise agatera haleluya. Haleluya. Niwibaze ngo hari n'umwanya munini ngiye kumara. Wapi? Ni message ngiye kuguha kandi ugiye kubyizera. Imana data iragiye gukora igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Sinababwiye ko ngiye kugenda, na n'ubu ngiye kugenda, kandi ibyo Imana yavuganye natwe biragiye kuba. Imana ishimwe. Aka kanya tubahe tubakira, hanyuma ntukaze. Hari igihe
uzokifuza ntukabone. Komera Imana amashi mu izina rya Yesu. Turaza kubasengera nawe uku kwezi kikimaze utanze irishika ngutanze Imana data mu bantu izibagira ntizo kwibagira mu bantu igiye guherayo umugisha nawe uhere kuri wewe. Dukomere Imana amashi mu izina rya Yesu. Mwana ifata usome iryo jambo, fasha usome iryo jambo. Igitabo cya kabiri cy'abami Ego ibice 4 turahera ku murongo wa 8. turahera ku murongo w'8. Ndanze y'amajambo iravuga ngo ivyo umugore w'Ishunemu n'umwami n'umwana wiwe. Umunsi umwe Elisa aja Ishunemu. Umunsi umwe n'uwunyene, umunsi urizina. Kandi hariyo umugore w'umutunzikazi aramugobera ngo amuzimane. Maze uhereye ico gihe iyo aciye aho yama ajayo bakamuzimana. Bukeye nyamugore abarira umugabo wiwe ati ndabona uwo muntu ko ari uwera kandi umuntu w'Imana. Reka tumwubakire akumba hejuru ku nzu, tumushiriremwo uburiri, imeza, intebe n'itara, maze iyo aje kuturamutsa azohore araraho. Umunsi umwe araza aja muri ako kumba araraho. Abarira umukozi wiwe Gehazi ati mpamagarira uwo mugore w'umunyeshunemu. Amaze kumuhamagara aramwitaba. Abarira Gehazi ati umubarire uti ko wabitwararitse bene uko, none yogukorera iki? Mbega uragomba kuvugirwa ku mwami canke ku mukuru w'ingabo? Aramwishura ati oyaye, nzokwigumira ngaha iwacu. Maze Elisa abaza ati none twomukorera iki? Gehazi aramwishura ati erega nta mwana agira, kandi umugabo wiwe arashaje. Aramubwira ati muhamagare. Amaze kumuhamagara araza ahagarara mu rwinjiriro rw'umuryango. Elisa aramubarira ati umwaka ugeze aha ugeze uzoba ukikiye umwana w'umuhungu. Nawe aramwishura ati sigaho nyabuna muntu w'Imana, reka kumpenda jewe umusavyi wawe. Hanyuma uwo mugore asama inda avyara umwana w'umuhungu. Ca gihe nyene Elisa yamubarira gishitse. Uwo mwana amaze gukura, umunsi umwe aragenda asanga se iyo bagenya. Abarira se ati umutwe uranyishe. Se abarira umukozi wiwe ati muterure umushire nyina. Nuko aramujana amushikiriza nyina. Nyina amushira ku bibero. Hageze mu mashoka aracikana. Araheza aramwurirana amurambika ku buriri bwa wa muntu w'Imana. Aramwugarana arasohoka ahamagara umugabo wiwe. Aramubarira ati ntabaza umuhungu umwe n'indogoba imwe nkwakwanye nikubitire kwa wa muntu w'Imana, ndagarutse. Aramwishura ati ni igiki kikujanyeyo uwo munsi, ko atari mu mboneko z'ukwezi canke ngo habe kw'isabato? Nawe ati fakundeka ngende. Nuko uwo mugore ashira ku ndogobwa ivyo kwicarako. Abarira uwo muntu ati yobora tugende. Reka tugeze ngaho kwera umwanya ari mutoya uze gusoma kuko n'amajambo menshi kandi meza. Haleluya, haleluya. Icyambere Bibiliya ivuze ko uyu mugore yaramutunze kazi, suko mwasomye yaramutunzi. Hanyuma Elisa yamaca ahantu bakama bamugaburira ashonje. Hanyuma hahera igihe baramubwira ati rero, baravugana umugabo n'umugore.
bati umugabo reka tumwubakira akazu hejuru muri etaje. Haleluya. Ntibari bamwubashe. Hanyuma baravuga ati rero bamuha ahantu bamushiramo inzu ya cyumba hejuru, bamushiramo itara, bamushiramo imeza, haje igitanda n'imatera, atawundi ajyamamwo bizoryamamwo Elisa wenyine. Hanyuma Elisa arabaza ati none uyu mugore abaza Gehazi umuntu wiwe, ati yamara umugore ubona mubaze ikintu twomukorera kuko yatwakiriye neza. Haleluya, haleluya. Kuko mu bintu dufise icyo twokwatura kuri we gishobora kumubaho. Haleluya. Ati rero mubwire tumurungike amenyekane, avugane n'abakomeye. Aravuga atoya je ivyo ntabyo ngikeneye, yari yaramaze gushishwa. Arangije ati none tugukorera iki? Gehazi aravuga ati rero uyu mugore buriya nta mwana agira, kandi umugabo wiwe yarakuze gusumba nyamugore. Aravuga ati kandi umugabo arashaje numuzehe. Haleluya. Arangije nagomba unyumvirize kuko ndagiye kugera ahantu hajyoshe. Arangije aravuga ati rero mubwire ko muhamagare. Amaze kuvuga ati rero umwaka ugeze aho yugeze mada uzoba ukikiye umwana w'umuhungu. Mu majambo make yaza yari yakiriye. Ntiyari yari yakiriye, yari yari yakiriye. Hari abantu hano biyakiriye. Haleluya. Abo nibo Yesu agomba gukorera uno munsi. Haleluya. Arangije aramubwira atumva mu bintu ufise jewe Elisa ntabwo ari Imana yamubwiye ngo abivuge. Yavuze ngo mu byo mfise nuko nshobora gutegeka inda zitabyara zikabyara. None rero naho bitari ngombwa, naho umugabo ashaje, naho uyu mugabo yashaje, naho ufite amatangazo ubwiwe na dogiteri, naho ufise ibyo wabwiwe, Imana ishimwe nka jewe nka Elisa umukozi w'Imana hari ibintu ngiye kuvuga. Haleluya. Ntabwo ari Imana yabwiye ngo bwira uwo mudamu abyare, ni ibintu byari muri Elisa yavuga bikaba. Umviriza ndakubwire. Haleluya. Nababwiye ngo muri kuno kwezi kwindwi Imana ikwise izina. Haleluya. Uyu mudamu yarazi kwakira neza abakozi b'Imana. Yaravuze ngo uyu mugabo atandukanye n'abandi. Imana ishimwe. Haleluya. Narivuze ngo haleluya. Haleluya. None rero uyu muntu uzi hari abantu ugaburira bikaba bigenza uko, ariko hari umuntu ugaburira ukabura ibi. Haleluya. Hari igihe ubiba ahantu hamera. Imana ishimwe. Rabati rero ntiwamenye uwo wagaburiye. Haleluya. Aho wabivye haramera. Hari umuntu yabivuze agatera haleluya. Haleluya. Elisa amubwira ngo rero umwaka ugeze ahagenda ugeze uzoba ukikiye umwana w'umuhungu. Umva mbabwire mw'abantu muri hano, Imana ishimwe cyane. Hari abantu umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, indwi Imana ihaye abana. Haleluya. Haleluya. Ndumva Imana ivuganye nanje. Uyu mugabo Imana ishimwe aravuga ngo ko wanyiteye ukangaburira. Haleluya. Ko wanyiteye ukagira gute? Ngira mvuge. Ko wanyakiriye neza ukanyitera ngira mvuge. Amen. Haleluya. Narivuze ngo haleluya. Umwaka ugeze hanyene ugeze waragaburiye benshi,
ariko wagabura utamenye. Jewe mu by'Imana yampaye nuko mvuga ibintu bikaba. Iyo wari kwemera wari kuvugirwa ku mwami ukamenyekana kuba muri kino gisagara, ariko kwibyo utabyemeye. Imana ishimwe ko wase kwimuka hano. Numva ngira ngo ubwire ikintu, ko wanyiteye ukangaburira, ko wanyiteye ukangirira neza, ukamba ukuryama. Nanjye nk'umuhanuzi ndavuze uno munsi, haleluya, ngo zogaruka hano ukiki umwana w'umuhungu. Bamaranye igihe kinini bumvise uru rugendo, kuko babanye ataratwara inda. Niho menyana arangije atwara inda kugeza igihe umwana ashobora kuvuga. Umva batari bamaze imyaka myinshi babana bazinanye. Haleluya. Arangije umwana rero aragwara. Agwaye umutwe nawe urica. Nimba ko wishe umuntu waramwishe. Arangije ajya kubwira se ati numva umutwe umereye nabi. Se acamunuka kwa mama wiwe, bamutwara muhira, umwana baracikanye. Nkeri yacikanye, wa mudamu acabwira umugabo ati nizi indogo bimwe ngende kwirabira wa muntu w'Imana. Kandi Elisa ntaby'Imana yari yamubwiye. Amaze kugerayo abona ngo bari ku musozi gusenga. Usomye amajambo y'Imana hepfo niko havuga. Arangije Elisa abwira Gehazi tiraba wa muntu w'Imana araje, kandi ndabona ameze nk'umuntu ufite ikibazo, genda muhure wumva icyo yokubwira. Amaze kuhagira ntaciye amubariye mpaka ageze kwa Elisa. Arangije abwira ati buriya jane nigeze ngusaba umwana, kari wowe wabivuze, raba none kapfuye. Haleluya. Acabwira Elisa Gehazi tigenda nyaruka ugereyo vuba. Amuha inkoni, kandi iyo nkoni yari isanzwe ikora. Haleluya. Ibyo wahora ukoresha iby'Imana yaciyemo ikora igitangaza ntubicemwo, uyu munsi yakireye ikindi. Reka mbabwire, uku kwezi kwa gatandatu kw'indwi Imana data, haleluya, ikwisize. Ukugize gute? Haleluya. Umva mwana, lebositeke, Mana irambwiye ngo igiye kukwambika. Kandi cya kabiri, lebositeke, Mana irambwiye igiye kukumara umubabaro. Irekuye amafaranga mu biganza byawe. Lebositekeremo, uku kwezi kw'indwi ndizera cyane ku bantu uzotangura gushingira intahe ari jewe mbonye iby'Imana yagukoreye. Mana ishimwe. Munzanire igiseke rero ngiye guhanura. Turi hariya batubwiye ngo ituro rituma ubuhanuzi bunyaruka. Siko batubari? Muzane hano ituro ko barizanye. Jera ngwino natura ijambo. Abandi bararirimbye indirimbo ntacyo zabamariye, ariko lebositeke, Imana igiye kukwagura ikugeze kure. Icyo usabwa no gusenga no guca bugufi. Imana igiye kukwagura. Imana hari indirimbo Imana igiye kuguha izotuma wamamara. Haleluya. Lebositeke, umutunga ibiganza ngo mirabaye. Hanyuma mufashe ubuza ashire mu giseke, kuko nje ntakara, sibyo? Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Uyu mudamu ataraza acabwira Elisa, acabwira umudamu ati rero nimujane na Gehazi. Ati hoya singusiga, ni wowe wabivuze ubona, none kapfuye. Haleluya. Kandi kari kamwe nta nakandi yari yizigiye. Arangije ngo acaragenda. Elisa acabirukana abantu bose, acamushyira muri cya cyumba yamujyamikamo, ngo acamwunamako, atumberanya umunwa we n'amazuru yiwe ku kiziga cyacikanye. Arangije aramuvyura. Reka ndakubwire, uyu munsi
hari ibintu Imana igiye kuvyura. Haleluya! Aba bantu murahari cyangwa mwatashe? Imana yambwiye ngo uku kwezi kw'isi izina, mu izina rya Yesu Kristo, hari abantu ingo zabo zigiye kuvuga impundu. Haleluya! Haleluya! Mana ishimwe, haleluya! Mana ishimwe, haleluya! Haleluya! Arangije acamusubiza umwana we, reka mvugane n'uyu muntu. Ejo Imana yaravuganye naje irambwira ngo muri twebwe hano mu rusengero hari abantu Imana igize umuyoboro bagiye gutuma abandi babaho, kuko Imana Data uku kwezi kubaye kudasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubu nibwo buhanuzi ndakuzaniye uno munsi, niko Imana yavuganye nanje uku kwezi ikwisize. Hari amezi yabaye mabi ku buzima bwawe, hari amezi waryamye ntiwasinzira, hari amezi bakwikoreje ibirago ku murango bagusohora utagira iyuja, ariko Imana ivuganye nanze uku kwezi Imana ikwise izina. Abana b'Imana tera haleluya! 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 Wibaza ngo hari ibintu uza kuvuga, uku kwezi Imana ikwise izina. Niko kwezi Imana igiye kuguhoza amarira. Uyu mudamu yari amaze igihe kinini, kandi ukunyene ubikoze ubyizeye niko bigiye kuba. Haleluya! Ukunyene bubi ubuhanuzi buze bwihuse ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Imana Data, wagomba wandika itarike n'uyu munsi. Imana Data yavuganye naje uku kwezi ikwiye. Haleluya! Haleluya! Uku kwezi Imana ikwise izina. Narivuze ngo uku kwezi Imana ikwise izina. Uzi ko hari ukwezi, haleluya, Moridekayi atibagiye igihe kimwe yabyutse ari umuzamu, yarangiza akisanga ku ifarasi, akisanga ari ku meza y'umwami aho batakuziga. Ni Imana igiye kukugeza. Nimba wanyumvise tera haleluya! Uku kwezi, haleluya! Uku kwezi, haleluya! Uku kwezi, haleluya! Uku kwezi nikugiye kubahwamwo. Uku kwezi nikugiye kwitwamwo bose. Uku kwezi, haleluya, niko Imana iramyemo mariage yawe. Uku kwezi abana b'Imana, haleluya! Hey! Mana ishimwe, Mana ishimwe, Imana ishimwe. Imana yavuze ngo uku kwezi, haleluya, Imana ivuganye nanjye uku kwezi ikwise izina. Ikwise izina. Mana ishimwe, uku kwezi ikwise izina, kandi izina Imana ikwise rizokwibagiza ya mezi wababariramwo. Hari amezi utazibagira ku buzima bwawe, hari amezi wahuye n'umubabaro, hari amezi, haleluya. Ariko ndumva Moridekayi Imana imaze kumwibagiza amezi y'umubabaro yababariyemwo. Mwene Data umva ndakubwire, Imana ivuganye nanjye ngo hari amezi wababariyemwo, hari amezi utarose abakwitaho, hari amezi, haleluya. Ana we, haleluya, haleluya. Ndumva ngiye gusenga, ariko Imana ivuganye nawe uku kwezi Imana ikwise izina. Narimvuze ngo uku kwezi wagomba wandika itariki. Uku kwezi ibyo bavuze ntacyo bitwaye, amatangazo ufise ntandaba, ariko Imana ivuganye nanje uku kwezi Imana ikwise izina. Haleluya! 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 Haleluya!
ukwezi uvuga ubutumwa bikemera. Uzi ko hari ukwezi uririmba abantu bakamenya ko waririmbye. Uzi ko hari ukwezi, haleluya. Uzi ko hari ukwezi Imana ishimwe, Imana ivuganye nanjye. Uku kwezi Imana ikwise izina. Yesu, haleluya, haleluya. Ku kwezi Imana ikwise izina. Ni ku kwezi Imana igiye kukwirukanira umurozi. Ni ku kwezi Imana iguhereyemo umutahe. Ni ku kwezi Imana iguhereyemo guheka. We nimba ari icyawe mvuze, umwuka ari kunyobora, nawe ucyakire. Uku kwezi, haleluya, ni ko Imana igukirijemwo. Uku kwezi ni ko Imana ikubohoreyemwo. Uku kwezi ni ko Imana iguhereyemo umugisha. Uku kwezi ni ko Imana ikwibukiyemwo. Uku kwezi, haleluya, 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 haleluya. Uku kwezi, uku kwezi Imana ikugirire. Ukwezi Imana iguhe kwemerwa. Ukwezi Imana iguhe kwemerwa. Ukwezi Imana iguhe kwemerwa. Haleluya. Ukwezi Imana iguhe kwemerwa. Ndikumva umuntu afite agahinda kuko umuryango afite utamwemera, akiyumvira ibyo yotanga ibyo ari byo. Imana ishimwe, ariko Imana irambwiye uku kwezi Imana iraguhaye kwemerwa, 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 kwemerwa. Haleluya. Ushobora kugira ibintu byinshi ariko utemerwa, ariko Imana, hari ukwezi Moridekayi atibagiwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana yamuhaye kwemerwa. Reka mvugane n'abarepantasi. Imana ndayisenga, Imana nsenga, Imana nkorera, Imana yavuganye nanje iri joro, yavuze ngo Imana iraguhaye ukwezi kwitwa izina. Haleluya, haleluya. Hari ukwezi fiyanse yagusezereyemwo, ugira umubabaro. Mana itugirire neza, wamuhaye n'ibyawe byose, ariko reka ndakubwire mu izina rya Yesu Kristo, uyu kwezi niko Imana imuguhaye. Narivuze ngo niko Imana imuguhaye. Wakoze ibishoboka byose, ariko data yavuganye nanje, yavuganye nanje kuri kino gicaniro ngo ndakubwire kwezi Imana, haleluya, ikwise izina. Ndikumva hari abantu Imana ihinduriye intebe muri kuno kwezi. Ndikumva hari abantu Imana data imariye umubabaro. Hari abantu ndi kubona amarira yabo menshi cyane, ariko ku kwezi, haleluya, haleluya. Umva, naho ushaka ufite amatangazo ya dogiteri akakubwira. Ubushize nakiriye umudamu nigisha kwijabe, haranyuma arankurikirana, basi uko batoye nimero ntakonze, ansanga hano avuye Muyinga, arambwira ngo dogiteri yambwiye ngo ku myaka 38 ndi propose, kandi nagiye ku badogiteri babiri niko bambariye. None rero maze igihe imyaka 3 iraheze, imihango yarahagaze. Haleluya. Ndabwira nti rero ngenda gusengera, kandi ntugusengera kwanje, ngira ngo usengere. Haleluya. Aza ndamusengera. We nibaza ko wamubonye umudamu w'amaso manini abaho hepfo mu cyara ngo muri Somali ntahoze, numva ngo ni muri Somali. Ndangije ndamusengera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yari amaze imyaka 3 atabona imihango. Dogiteri amubwiye ngo ni muri menopause, ngo ati mfite abana 3. Tino basi naho yonyima abana, undi mwana mugabo ntiharagiye akonja muri menopause naho. Kuri 38 wapi nsengera. Haleluya. Ataraza afukama ngaha, ndavuga nti Mwami Yesu, aba bazimu bamuvemo,
mu izina rya Yesu. Atavuga ati mabuja yaturungitse yava Muyinga, ati rero turi Muyinga ntidusubirayo, mabuja yotwica. Imana itugirire neza. Ndangije ndamusengera. Ku munsi wa gatanu niho yaje. Agiye kwikinga yagenda afashe inda wamenga ngigira ikoroke, hari uruntu rugenda ruratamba. Ndenda musengera avaho rugiye mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubukira kabiri imihango ikiraza. Umva ndakubwire, shaka ufise amatangazo ya dogiteri ayo natambwiye, data yavuganye nanje. Haleluya, 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 haleluya. Ibyo bakubwiye ntacyo bimbwiye, data yavuganye nanje. Imana ishimwe kari ukwezi Imana igushiriyeho. Haleluya, haleluya, haleluya. Dogiteri yari yamubwiye tigenda urindire n'imenopoze, ariko dogiteri w'ijoro acyaraza mukoraho, amaraso acyaraza nyuma y'imyaka 3. Imana ishimwe cyane. Nagomba mvugane nawe ko hari igikorwa Imana igiye gukora. Ndikumva ijuru ryamanutse, ndikubona abamarayika muri kino kibanza. Imana irekuye imbaraga. Ndikumva hari abantu Imana igiye guha ubuzima. Ndikumva uku kwezi nyene hari abantu Imana ihaye akazi. Ndikumva uku kwezi nyene Imana yambwiye ngo igiye kutwagura tugeze kure mu izina rya Yesu Kristo. Numva iyi Imana ivugana nanje kuko kwezi hari ikintu Imana ikoze. Abana b'Imana komera Imana amashi. Ugare ku muryango, ugara ku muryango, ugara ku muryango, ugara ku muryango. La pezonereke, ugara ku muryango, ugara ku muryango, ugara ku muryango. Ninda afite ku nzu y'ibintu birara birakubita. Ngwino uwo murozi tugira tumusezere mu vy'Imana yampaye. Abarozi turazirana. Ngwino umuntu ufite umurozi ararakubita ku muryango wiwe, fukama ngaho. Ngwino umurozi yakuroze agatuma utagera aho ugomba kugera. Mugomba kwabaho cyangwa apfa, mugomba apfa, mugomba kwapfa. Mwatinze abandi muhaguruke. Je ngomba gusezerera umurozi. Ahagarara aho uri kubera dukoresha umwanya. Fasha. Ndikumva umuntu ufite ukwizera ngiye gusezera ikintu cyitwa umurozi. Haleluya. Nari mvuze ngo haleluya. Umurozi umusezerere ku buzima bwawe. Nari mvuze ngo mu mbaraga Imana yampaye, umurozi n'amazina yiwe uyu munsi mu izina rya Yesu. Mana data, hari ibyo abapfumu bakoze kubera bakije kwa Satani, barica abantu barapfa. Barahamagaye imizimu yabo, barahamagara ku bicaniro vyabo, barangije abarozi barahwera. Nanjye mpagaze mu mbaraga z'Imana isumba byose. Wewe niwe wampamagaye ndisha abarozi, baba barozi kazi cyangwa abarozi batumye irishengero ntiburanirwa, bakama batagira amahoro, bakama ari abanyantege nke, bakama ari ba magoyagi, bakama kwa muganga. Mu mbaraga wampaye negetse umurozi apfe, 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 umurozi apfe. Mvuze ngo apfe mu izina rya Yesu. Abarozi barapfuye, tera haleluya. Amen. Abarozi barapfuye, tera haleluya. Amen. Abarozi barapfuye, tera haleluya. Amina. arapfa mu izina rya Yesu. Subira mu kibanza muhaguruke.
fasha uhaguruke kuko ndumva muhemu w'Imana yamanutse. Umfashe tubane mu iki kirere, imbaraga z'Imana zamanutse. Mfasha uhaguruke, fasha uhaguruke, umfasha uhaguruke. Haguruka umwanya wawe, haguruka umwanya wawe. Ko mutamenye gukora kw'Imana, fasha uhaguruke. Ga narangije message nayiguhaye, kandi Imana igutabare, ikwimure mu icyo kibanza. Imana ikugirire neza, iguhe guhaga muri buno buhanuzi. Kubera uku kwezi Imana ikwise izina. Hari abantu Imana igiriye neza. Numvise ngo hari abantu Imana ihaye akazi. Nabonye abantu, haleluya. Kandi akazi tanze ntabwo ari biraka. Ndi gusenga nabonye isinisha kontra abantu, haleluya. Kandi mu izina rya Yesu, haleluya, mwaya masengesho ya kuno kwezi Imana yise izina, haleluya. Niyo mu kwezi Imana ku bantu basengeye visa Imana izihaye. Ni kwezi mu izina rya Yesu, haleluya, haleluya. Abingo zabo zasambutse Imana igiye kuzubaka. Abana b'Imana atera, haleluya. Zamura ukuboko kwawe, ndikumva Imana ikoze igitangaza ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Fasha uhaguruke, uzamura ukuboko kwawe. Uku kwezi Imana ikwise izina. Narimvuze ngo uku kwezi Imana ikwise izina. Uku kwezi Imana ikwise izina. Lebositeke, ndikumva Imana ivugana nanje. Ndaba wa mugabo we, lebosi, ndaba wewe nyene. Imana irambwiye ngo igukirije accident. Iyo accident mbonye iba wamenga uri kuri moto, hanyuma urakoroka. Lebositeke, umaze gukoroka nyuma haheze wamenga haheze igihe kinini, ndakubona kuri shezerorana. Ariko Imana ivugana nanje irambwiye ngira gutabara. Haleluya, haleluya. Umva iby'Imana bihagararemo neza. Hari umugisha watakaje kubwo kutabihagararamo neza, ariko Imana ivugana nanje irambwiye ngo ndubihagararamo neza. Hari umugisha ugiye kwakira utigeze ubona mu biganza byawe. Hari imiryango nebositeke, kuko ndabonye uhabwa urufunguzo rwa zahabu. Mbona wugurura ahantu, haleluya. Hari hamaze igihe hatugururwa. Hari ahantu hari ubutunzi bwawe Satani yugaye, ariko Imana irambwiye ngo irakugururiye. Abana b'Imana atera, haleluya. Hey, zamura ukuboko kwawe, ndikumva Imana imanutse mu izina rya Yesu Kristo. Lebositeke, hari umuntu ndi vugana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Yagize inzozi ari ruguri wabo, naduze ukuboko wenyene. Iri joro nabonye abazimu biwabo ibiterekerwa by'iwabo bimuhamagara. Niwe nkene yaduze ukuboko. Imana data yaduze ukuboko umuntu yagize ari ruguri wabo, ari ruguri wabo. Niwe nkeneye iri joro, yari bigize iri joro. Amaboko yawe abiri ku mutwe, ngira ndagutandukanye n'abo bazimu mu izina rya Yesu Kristo. Mu mbaraga mpabwa n'ijambo ryawe, aba bantu shira amaboko yawe ku mutwe abiri mu izina rya Yesu. Ngira ndagutandukanye n'ibicaniro by'iwanyu mu izina rya Yesu. Hari abantu bari hano baboshe kwisambanya mu izina rya Yesu. Ndagutandukanya n'uwo mwuka. Imbaraga zikugendera ijoro utazi zarizo, kabona usambana n'abantu mu ijoro. Imana arambwiye ngira gutabaye. Abana b'Imana atera, haleluya. Ndumva haleluya. Subira haleluya, subira haleluya, subira haleluya. Hey, lebaseteke. Ndumva hari abantu Imana ihaye gusinzira. Ndumva Imana irambwiye ngo hari abantu Imana ihaye gusinzira. Ndikumva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo hari abantu Imana ihaye gusinzira. Lebositekeremo. Oh, utangira ituro ibyo ukora, uharure. Uyu munsi ni kuwa Mungu. Mutabikora hagati y'indwi uzobona ikimenyetso.
ababizi barabizi suko bimeze utangira ikimenyetso ibyo ukora kuko nabonye babiteruye byose usigara witeruye wikoreye amaboko la bositeke zamura ukuboko kwawe la mini siteke haleluya ndikumva hari ikintu Imana ikoze hari abantu bari bafite uburibwe mu mugongo no mu nda hafate ngira naturi ijambo uyu munsi Imana ikoze igitangaza ndikumva hari abantu benshi Imana ikijije ndavuze mu izina rya Yesu uburibwe buhagarare kandi mu izina rya Yesu Kristo Imana irambwiye ngira gukijije la bosite keremo mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana ndaseze zimanuke mu izina rya Yesu uburibwe ndabuhagaritse kandi bugende butakigaruka ndavuze rimwe ndavuze kabiri umuntu wese akore ku nda yiwe no ku mugongo yiwe iri tangazo rivuye mu ijuru rimwe kabiri gatatu vuga ngo fire wow Mana urakoze zamura ukuboko kwawe mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana ndasenze zimanuke kugira neza kwawe Mana kugaragare mu izina rya Yesu reka ukore igitangaza mu izina rya Yesu Kristo haleluya 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 tukiva hano hari abantu bagiye kwakira amatelefone y'amafaranga mu izina rya Yesu ndikumva hari umuntu Imana ivuganye nanje ngo sexe yari yarahagaze ariko Imana imukore gitangaza ubundi nta bantu uza kwakira nyuma ariko wenze ndaza kumwakira naza mu izina rya Yesu zamura ukuboko dusenge munzanira envelope nzanira envelope ngiye gusengera Imana iguha amafaranga mwiyindwe ndumva mwiyindwe Imana inyemeje yuko uku kwezi Imana igiye gutanga amafaranga muri no shengera Imana itanze amafaranga Imana ivuze ngo itanze amafaranga Imana ivuze ngo itanze amafaranga nakira